ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni ukuri ntazosinzira, ntazokurira ku buriri bwanje, ntazokorera ibigo byanje kubika ku bindi, ntararonkera uhoraho aho kuba, ntararonkera inyengunizi ya Yakobo inzu. Dawidi amaze guhishurirwa Imana, yagize ishaka y'uko bamubone abana nayo gusumba. Igihe yakora icyaha, yakoze isengesho riremereye, aravuga ngo ntuhure ku ntebe wawe. Ushaka kubwira ibindi byose Mana, ariko ntuhure ku ntebe wawe. Yari yaramenye ko kuronka Imana muri wowe n'agasumba biharuro byose ibisigaye byose. Si agasumba jana gusa, n'agasumba ibiharuro binini bibiri bya mbere ibisigaye byose. Kugira Imana biraruta ibindi byose tworondera. Urakagira Imana muri wowe rero. Haleluya. Mana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana mu Kuvayo igice cya 33. Ubutumwa bwiza twabwumvise nugira umurongo w'amajambo y'Imana. Ijambo ry'Imana iyo ryonyine ridahinduka. Abigisha babiri b'ijambo ry'Imana bashobora kubisigura gutandukanya, kandi n'abisigura kutariko. Ariko umurongo wa Bibiliya wowe ufise nk'umwe uzokura mu buzima. Yesu ashimwe cyane. Rero dusome duhereye muri icyo gice cya 33 umurongo w'12 tugende dushikane ku 23. Mose yerekwa ubwiza bw'Uhoraho. Aha hari Mose, ndifuza ko haje izina ryawe. Amen. Kuko ubwiza bw'Uhoraho kubonekako. Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Ubwo rero uhoraho kuboneka kutamuzi waba ubwitiranye, urakabona ubwiza bw'Imana rero. Haleluya. Amen. Imana umuremyi w'ijuru n'isi ni nziza. Mwami ni mwiza pe. Amen. Jewe aramwenza agatwengo keza. Usome. Maze Mose abwira Uhoraho ati, Raba, wambariye ngo tungane abo bantu, ariko ntiwamenyesha uwugutumanye. Yamara waravuze uti, ndakuzi izina, kandi wagiriye ubuntu imbere yanje. None rero ndakwinginze, asanga naragiriye ubuntu imbere yawe, koko nunyereke imigendere yawe, kugira ngo nkumenye, mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe. Kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Ndakubaza, urafise inyota y'ukubona imigendere y'Uhoraho, cyangwa noro nk'amahoro ukeneye uwejeje kuyibona? Amahoro n'umugabo cyangwa umugore ukeneye uca witanga. Amahoro n'akazi ukeneye uca utangura gufatira kubera icyo warondera waronse. Ndakubaza, usuzume n'ijambo ry'Imana. Iyi nyota urayifise? Wumva utakambira Imana n'umutima wawe wose? Ndakwinginze, nyereka imigendere yawe. Montre-moi ta présence. Ndakwinginze, nyereka ko ari buri. Ndakwinginze, urondera. Mbega mu kugendera kw'Imana ni hamwe wokira indwara gusa, afere yobiretse. Ubigurwa abantu bagira amasezerano menshi iyo bagowe. Yewe Mana nk'abantu nzoca ngira gutya, ariko abahemutse babaye benshi kandi barabonye ivyo Imana yabakoreye.
duhagarike ibyo, nawe itogukorera na kimwe, kuyibona bizoguhaza, kuyibona bizoguhaza. Haleluya. Noneho rero hari igitangaza ciza kiryoshe ndashaka gucunga, ndashaka kukubwira witangura. Hari igitangaza ciza kiryoshe wumvirize neza. Noneho rero iyo Imana irinzi kwiyereka n'ibyayo baba bari kumwe. Igihe namenyaga akantu Imana je n'ubu umuntu ari aho hanze arashobora kumbona yiyibye arungurutse, je ntariko ndamubona, akanyiriye akambona akandunguruka, bakaba bizi yuko ibiyo n'ibindi binkingiriye, wewe yambonye je sinamubonye, ariko Imana ntawe yikinga ngo uyire uyibone aho itabihisemo. Muramundangi hariho umunsi uvuga uti je uyu munsi ndaza kubona ndayibonye, urabaza Zakari. Zakari yanyuze kubona Yesu kubera y'uburyo Yesu akora, kandi iyo yose n'uburyo Yesu akora yakomaga bakabizibona ngo bakaza akamubona. Yesu ni mwiza. Aho gapeo turabashira umwami ni mwiza pe. Umve hariho abari barumvise amakuru y'ibi bavuga bati mviriza hasi hejuru turamukeneye kandi tukamubona ariko ikintu kizakuba twifitiye ikibuga hano kidatambuka tora hejuru tukabona rero ngo usanga yatoboye hafi ugasanga yabamurukije je kabisa kama byatuzinze kubyubaka n'umubabaro ego n'umubabaro ari nzaza kuvuga ati je n'umubabaro sinzi nkawe kuko bisigura ko bari barumvise amakuru, hari ibintu bari barumvise burya bavuga ko kuragura Yesu hari ikintu kiba cyabaye. Bamwe arabasanga mu ndoto, abandi arabasanga mu bwenge bwabo batembera, abandi arabakora ibintu atari ijambo avuze bakabona ibikorwa, abandi arabaha amaso bakaraba ibyaremwe bakavuga ati Imana irakomeye, iki kiyaga kitarenga aho kiri, kandi umwegana n'ubushefu gifise amazi akabwira ngo kikaza ubwo kirafise akarindwi k'umusenyi, kandi nabubatsi na enjeniyeri nambere yagiye kubaka ujya musenyi kutanganyika nabwiye gucara amakanivu n'ikiyaga Tanganyika n'ujya musenyi nabwiye kuwushinga ubwo ujya musenyi n'ubwo Tanganyika mu bitugu mukakuguruka amaso kavuga ati nimba yitwa Imana, nimba yitwa iki, icyo yitwa cyose iyawe niri ngo ndayibasha kandi ngo ndayikeneye. Haleluya, haleluya. Uburyo butandukanye bari kubicabaye wari ukuzagenze Yesu afite inzira nyinshi, abana banjye ariho bakakubaza ati none mama nibyo Imana ifite inzira, Imana ifite inzira zirenze umusenyi wo ku kiyaga. Imana yarampaye akanyishu ndamuha ntugesha nibyo bibaza ko ari byo. Urazi igituma niyumvire n'inzira yaciyemo kugira ngo muhure nayo, wiyumvire n'inzira nanjye yaciyemo kugira ngo muhure nayo, wiyumvire inzira yaciyemo kugira ngo ube wambara, n'inzira yaciyemo kugira ngo nanjye mbe nambara mfise imyaka nk'iyawe, wiyumvire inzira yaciyemo kugira ngo ukire indwara, wiyumvire n'abandi bari mu isi inzira byaciyemo wumva utari byo. Nijye ntibaza izo nzira ko ari izo nibyo. Afite inzira nyinshi rero zishika naho umuntu uba munyotewe avuga ati numva ashaka Imana, kandi uyu mugoroba ndashaka avugane n'umuntu ashaka Imana.
Haleluya. Enge gato tuje ku munzani by'ukuri ushaka Imana cyangwa ushaka ibintu Imana ikora. Ushaka Imana cyangwa ushaka ibintu Imana itanga. Hari abantu bagiye ku masitade, abavuga ko tukamuza amaguru bashitse baragenda bagiye kwakira ibitangaza. Ariko hari ijambo batakiriwe cyangwa batakiriwe. Mu bw'ibyo Yesu yasanga umuntu w'imyaka 38 amugaye, ahejeje kumukiza aravuga ati raba wakize. Ntusubire gukora ibyaha kugira ngo ubuze ibintu bya mbere. Hari abantu bagiye kuri sitade baravuga ko Imana ikora. Bakiriye Imana ikora, bakiriye Imana. Byarabujije kugumana ibyo Imana ikora rero. Bahaye n'abatangaza gutora ngo kuri sitade. Ariko Imana izi ibintu byinshi ikora gusumba kuba mu Rwanda. Haleluya. Rero kureka Imana ikagumana ikawa, kureka Imana ikagumana nawe, nibyo bizabona bya bindi byose dusanzwe tunyoterwa. Kandi Imana ashaka hari ibibazo bikurenda, kagira ibibazo bikuru bisa n'ukubura umugore, kagira ibibazo bikuru bisa n'ukubura umugabo. Mu byo byabona yagize ikibazo urugabanya, ururimi rudakorwa n'umugabo, rudakorwa n'umugore, rudakorwa n'abapapa, rudakorwa n'abamama, rudakorwa n'abajana ku bajene, rudakorwa n'abasoma bize ku bantu bagutse, rudakorwa n'umugabo. Mugabo buri wese Yesu amushikiriye. Haleluya. Nabanezerwa mu munsi umwe dosiye y'ubuzima bw'ubuhinduzi igahinduka pe, inkuru y'ubuzima yose igahinduka, atakindi ivuyeho kubera gusa Yesu yashitse mu buzima bwiwe akabona ikibanza gisukuye. Hari abantu rero bafise izina rya Yesu ubwo badafise Yesu. Ubu rero ikintu Yesu agomba kudukorera kandi ariko aradukorera, agomba kumuronka. Ndabwira wowe ukizwa Yesu agomba kumuronka. Ndabwira wowe utarakizwa Yesu agomba kumuronka. Kandi kumuronka si amajambo, kumuronka n'ubuzima. Haleluya. Bigakesha ijoro